byanditseko ibivuga ngano kuri biranditse muri ca gitabo urugwango oya n'ibiyari n'impamvu aracugurura asoma ibigabane ng'abarukundo oya none ko atari je mbivuze ubwa mbere ntera iryo teka riterwa abagororotsi oya nizeye nk'abandi kuzote bukugurura nizeye nk'abandi kuzote bukugurura barundi kazi banyarwanda kazi namwe mwese mwumva ururimi rwiza rwacu rw'ikirundi ndabaramukije cyane kandi ndabahaye ikaze kuri Tuyagire Vanessa abasubscribe abashashe ndabahaye ikaze namwe dusanganwe kaze muri isanze cyane aha tuyagira kubiba biriko biracikikanako nkuko mubizi rero jewe ndi umu activiste ntabwo ndi umunyapolitike ariko nkakurikiranira hafi ibintu vya politike kuko igituma abantu benshi n'igituma intambara nyinshi zibandanya kuba nuko kenshi usanga abanyagihugu basanzwe tutitaho ibintu vy'abanyepolitike tukaza kuvyitaho vyarenze inkombe tubaza ngo ibi nibiki habaye iki amakuru tukaza kuyatororokana twinyegeje mu mashamba canke abandi bamaze kuhasiga ubuzima ariko iyo dukurikiranira ibintu hafi tukabikurikirana kare tuba dushobora kwirinda canke kumenya uko ico dufata nico tureka rero kaze mwese tubandanye twiyagira aha no kuyaga gusa sukuvuga yuko ivyo tuyagira ngaha vyose biba ari vyo ni ivyiyumviro vyanje ni ivyiyumviro nawe ushobora gutanga ivyiyumviro muri commentaire nta ngorane nimwe biteye rero barundi kazi abanyarwanda kazi hamaze imisi hari amakuru aba youtubers benshi bavuga kuntu Museveni yatumye umuhungu wiwe kubonana na uncle wiwe nkuko yavyivugiye ngo uncle wiwe Kagame ni uncle wiwe ubugira kandi hama ngo amugabira ngo ni inka ariko numva benshi bemeza ngo yamugabiye ngo inka z'ibimasa gusa bisigura inka novuga ni nk'amasuguru hanyuma rero banyarwanda kazi barundi kazi inka ni ikintu kiri mu mugenzo wacu kuva ku ntwaro zacu za kera inka burya n'ubwami ntaho bitandukaniye kuko ahari umwami haba hari inka hari inka haba hari umwami mu ncamake uko uno munsi banki y'igihugu usanga ngo iyi ngo ni BRB ngo ni banki nkuru y'igihugu natwe abami bacu banki nkuru yabo y'igihugu zari inka nibwo butunzi bwa mbere bari bafise kandi bwiza rero aba bagabo babiri Museveni na Kagame barabandanya gukoresha kode bayagira mu makode ntabwo bavugana nkuko tuvuga ntabwo bavuganira ku matelefone batuma abizigirwa babo ariko n'abizigirwa babo ntibashobora kubizigira 100% ni kode zonyene rero kuba umuhungu wa Kagame yarasubiyeyo abantu benshi bumva umenga kuba umuhungu wa Kagame umugenerale yaragiye kuraba umuhungu wa Museveni Prito mumbabarira kuba ngo umuhungu wa Museveni yaragiye kwa Kagame abeshi hariho abashaka kumva umenga Kagame hariho abashaka kumva umengo Museveni ntabishigikiye n'umuhungu gusa yagiye ariko burya ngo igitugu n'izosi hajya biba biri kumwe ntushobora gutema igitigu ngo uhushe izosi cyangwa utema izosi uhushe igitugu hajya urutugu n'izosi birajyana rero umuhungu ntase ni ntuzeye ntaho batandukaniye ariko reka durabe neza ku bijyanye n'umugenzo wo kugabirana inka
inka bagaba, inka misi yose bagabira hari uburyo bwinshi bwo kugabira inka, ariko kenshi bagaba inka kugira ngo iyo nka irondoke yame yibutsa wa wundi wayihaye urukundo umukunda. Iyo ugabiye umuntu inka igashika ikavyara abana intuzi inyana nyinshi, utunyana n'udushuri twishi, muri ico gihe n'umugisha udasanzwe baba babona yuko umenga ni nkuko umenga uba wayimuhanye umugisha. Iyo nka kera bavuga yuko iyo umuntu yakugabiye inka ikamara igihe itibarutse agukunda yaranayihinduranya iyo baguhaye inka. Hari igihe usanga n'inka zitavyara, ntimwibaze ngo n'abantu gusa, rimwe na rimwe usanga batavyara n'inka, haragera igihe zikagira ibibazo ntizivyare, zikaba ingumba zikagumbahara, ariko ni gake cyane. Mugabo iyo vyashitse bakakugabira ugasanga bakugabiye yagumbahaye, haragera igihe bayihinduranya bakaguha iyindi kugira ngo rwa rukundo ku vy'ukuri rusabane. Hakaba rero no kugabira intuzeye, no kugabira umuntu intuzeye ishuri canke inka nyene, izo shuri inka z'ingabo, kwanza mwese muravyumva amashuri. Gutanga ishuri keshi rero amashuri ntiyatangwa nk'umugabe wo kuja gutunga. Bavuga yuko amashuri yatangwa nk'intererano. Nk'akarorero uzokora urubanza ukaba uzobaga inka, jewe nkavuga ati genda guterereye inka, ugaca ugenda ukagura ishuri canke nkaguha inka nyene yanje y'ishuri, hakaba ari yo uza kubaga guko nyene yaba atari iyo kurondoka, yaba ari igiye kuribwa. Nta muntu n'umwe yigera kugabira ishuri mu buryo bwo kugira ngo kurondokere izokuze izindi. Ntabwo ivyo vyabaho. Baba kugabira inyana. Iyo rero ugize urubanza naho ushaka nk'inka yo kubaga bakaguterera ishuri igezwe kuribwa. Hanyuma intuzeye naho iyo yani mico ya kera, ariko nubu aba batipe barayikoresha. Ntuzeye iyo naho bakugabiye iyo naho ufise inyana gusa, nubwo vyagenda gute ntibigera bagugabira ngo ishuri ngo kufise inyana gusa, ngo kufise izivyara gusa reka tugwishura. Ahubwo haba vya bindi bavuga ngo nukubangurira mu Kirundi canke kwimisha, bakagenda kwimisha, ukagenda ugacagura ahantu umuntu afise inka yiwe y'ishuri canke y'igisuguru, canke sinzi ko inka nayo bayita igisuguru ariko n'igishuri, bakakiguha ukakimarana iminsi cimye inka zawe, canke naho ugatwara za nka ugacumara iminsi uragirana nabo bafise izo shuri canke izo mfizi, kugira ngo inka zishobore kwima. Hanyuma iyo yamaze kuyurira baca bavuga ati yafashe, baca bayitahana bakazorindira kuraba ibikurikira. Rero ariko kuri aba ba Muhonzi na ba Kagame na ba Museveni, murazi yuko umugambi bariko neza si umupaka neza. Umupaka si baragishinga, ahubwo ikibaragishinga ni ibiganiro hagati ya Kayumba na Museveni na Kagame. Nivyo bibaragishinga gusumba ivy'umupaka, kuko aba bantu tuvugisha ukuri, yaba Museveni yaba abanyagihugu biwe nabo bari bafise, yaba Uganda yari nto nk'u Rwanda, hari possibility ko n'abanyagihugu biwe nabo baba bagowe, canke yaba naho Uganda intambara imaze igihe kirekire nk'iy'u Rwanda, kuko intambara y'u Rwanda n'ubu munazi ko itarahera. Haba bimeze uko. Uganda iri ukwiri bivanye n'uburyo Abaganda iyo benshi bafise uburyo bwabo, ntibaharanira bose ngo babe muri politike muri leta, kuko bamwe baridandariza, abandi n'abarimyi, abandi n'aborozi, kubera bafise ivyo bintu bibatunga bakumva nta nzara. Nico gituma batirirwa bariruka guhagana nawe cane. Ariko yaba nabo bari mu bukene nk'ubwo abanyarwanda barimwe, nabo nyene ndazi ko babirirwa baragigana na Museveni. Rero mu ncamake, Museveni burya na Kagame ntaho batandukaniye, nubwo mama mwumva hari abagomba gukikiririza basenga Museveni ko ari umugabo mwiza. Ntabwo Museveni nawe ari umugabo mwiza. Mugabo umugambi bariko murabizi yuko ni umugambi wo kuraba ukuntu Kayumba yogaruka mu gihugu.
ku cyumviro cy'uwanje rero je ndazi neza yuko n'izi mfizi yahaye Kayinegura nimba ni Kayinegura umuhungu wa Museveni usanga nazo yazikuye muri izo nka za Kayumba. None ko Kayumba yahunze ivyiwe ntiyabisize mu gihugu se? Kwanza si nawe sinovuga ngo nivyiwe, ivyo nawe yari yaranyaze abari babifise izo inka bananyaga muri Kongo nizo banyaza abanyarwanda bari mu gihugu. None ntiyabisize aho nyene byasigaranye ndi hari undi atorana ivyo abantu bahunze atari Kagame, na cyane cyane nk'ivyo vy'amatungo wameze uko. Ni ubwo nyene yamubwiye ati mbere wanashima no mu bika vyiwe ngibi ibimaze kurondoka n'utware muze kurya, ariko mumenye yuko ntashobora kumureka nawe ngo aje ku butegetsi abana banje batarabuvako. Sinzi rero abana biwe nibabuja ko uyu muhungu wa Kagame, ariko uyu muhungu wa Kagame ntibishoboka kazoba perezida. Uyu muhungu wa Kagame je ndavyitegereje azoba generale, ahubwo uzoba perezida ni anje canke ingende ingoma. Nimba ni ingende ingoma urya mukwe wa Kagame, muri abo babiri niho bazotoranyamwe mu bakamugira umuperezida akontorora abanyagihugu, hanyuma uyu muhungu nawe bakamugira umugenerale akontorora abandi basirikare. Ntibashobora gufata ngo uyu umuhungu wamugire perezida, ndazi ntibishoboka. Rero izo nka ikimenyetso cyo guha umuntu imfizi gusa, nimba uyu muhungu atavuga ati mfise urubanza ruzontwara inka nkizi, nimba kwari kumugabira gusa bisanzwe, ni message yarungitse kwa Museveni isigura ngo ndacahagaze magabo, ndacihagarayeko. Ni code bavugiramwe aba inka rero zitavyara umuntu. Murazi no guko nta muntu akwa inkitavyara, nta muntu akwa imfizi bakwa inkivyara, guko inkivyara ni kimenyetso c'amahoro, ni kimenyetso c'iterambere. Inka nayo urumva intuzeye, imfizi nayo ni kimenyetso nyene cy'uku guhagarara amagabo kagwana, self defense mu ncamake niko novuga. Rero mu ncamake Kagame nubu aracanana, ibiganiro hagati yawe na Kayumba ntaravyemera. Iyo ni message yarungikiye Museveni ati ndacahagaze magabo, ibiganiro ntavyo ndemera. Izi nka sizu uyu muhungu izi nka sizu uyu muhungu wa Museveni ni za Museveni nyene nimba bazosangira na Kayumba, ariko ni ntuzeye ni ariko ashaka kugerageza kubagara ubumwe ngo bagaruke muri mudu ya kera, ariko kandi yongera ashaka kumvisha Museveni yuko atoba umuntu uzeye umuvugizi wa Kayumba amwibutsa ka kera. Mugabo murabona yuko ibi bintu ari code bavugiramo, ni code bavugiramo. Hanyuma hari abagize nabonye bagize amakenga ngo abagenerale bagiye mu Bufaransa ngo gutembera gukugiranira inama n'abagenero b'Abafaransa. bategerezwa guko bari abantu bari mu Rwanda, bari bavuye mu Burundi ba Niyombare, bari abanyarwanda bigize abarundi bavukiye Burundi bakajya Uburundi babuhimvye bakahitamo kusiga babusambuye, na biriya bigugu bindi vy'ibihutu vyabakurikiye bariya bategeza kugaruka mu Burundi. Ariko nkuko navuze ko Kagame abafise ku musaruro, ariko ababatumye neza na neza ba bosi babona abakoroni. Kagame hage nta burenganzira afise bwo kubwira barya abantu ngo subira mu Burundi, bariya babatumye batabisinyiye. Nabo nta bandi bari babatumye gutera irya ntambara yo muri 2015 batera Burundi, yari Amerika n'Ubufaransa. Rero bateza kuja mu Bufaransa kubaza processus, mbega bazobatanga nk'abakriminere canke bazobanza baconvincinge President Varisito bamwumvishe yuko nimba ashaka kuzana amahoro mu gihugu ari ngombwa nabo ibihano babahaye babibakure ko bagaruke mu gihugu, kandi bagaruke bafise protection bagaruka bafise ubudahangarwa mu ncamake, bafise yuko batazohangarwa n'abarundi. Ariko abarundi n'abana beza baciye mu masezerano bazobana neza, ntacyo bizotwara kiretse bace bagarukana akajagari. Ariko ubu nabo unaho bogaruka nta kajagari k'insoro bazogarukana, kuko Kagame yarababujije. Ubu yababwiye yuko ngo tuzi twamunyuza gusa dukwiye. Intambara ubihari niyo kubahi amasumu abo bahutu bose bigira akanyarigabo, nabo bahutu banka kurya mu ngo zabo bakaza kurya ku maresitora, bose bazokwicwa n'utuzi twamunyuza nta kindi.
ariko rero murumva yuko Kagame nubwo bariwe sabiwe neza 100% nabo Bufaransa na Amerika ateza kugenda kwicarana nabo bakayaga ati tubigenze gute. Amerika Bufaransa bishobora kuvuga ati bagumye tubahe ikibaruwa cyo gukorana na baba terroriste hariya mu bihugu byo muri West kugira ngo nabo baze bararekruta ugwaruka rwo mu karere kugira dutanguze yantuzeye Africa Oral Nation Terrorist ni umugambi wo kutangura buri gihugu baronderamwo abana bisonzeye babahendesha ubudolari babigisha ukuntu baza baratega amagrenade mu bihugu abazungu bakeneye kwinjiramo. Bashobora gucababwira ati bagumye tubakoresha uwo mugambi canke naho ni murazi yuko abazungu bakwanse baguma bagusekera kugeza umunsi wa nyuma bakwishi hama bakaza gukora ko documentary canke naho nimba bamuhimvye ashobora kuba bamurindirije aherane na ntuzeye na microbe uje namutaziriye microbe macro urumva rero bashobora kuba bavuga bati reka tubitunganye bajya abantu babanze basubire mu gihugu i Burundi dukora ibishoboka byose tumvise Varisito yuko ateze kubarika bagasubira i Burundi. Hanyuma mu Rwanda naho du prepare kudeta rero yo mu Rwanda ntabwo ari ya kudeta yo kurasa gukubu ndazi neza baravye ukuntu genocide yajengereje abirabure muri kariya karere ntibazobigira kurya bazorondera ukuntu baha isumu uyu mugabo nubwo yihenda ngo yirirwa ngo aragira nubwo yihenda ngo yirirwa kure y'abanyagihugu ngo bamwica ngo za corona zomwica ngo bande aba isumu rizoca muri abanyene bakayinegura barizanira umuhungu wa Kagame bari bamwicira kumwe bagira canke Janete wenyine bari bamwicira kumwe bagira ntuzeye kumwe bagira kumwe twumva bagira president wo muri Kinshasa umuhungu wiwe akaca hasubira bashobora kubikora uko kuko kuvyukuri ubu ya Kagame ndazi ko na famille yibangamiye bashobora kubikora uko 100% bagaca bamukuraho mugabe ivyo ni mu gihe uyu Kagame yabyazo ni mu gihe Macron azoba yatsinzwe mu gihe Macron azoba yatsinzwe amatora hagiyeho uwundi urumva wowe wundi azoshazana amaraso mashasha yigira umuntu mwiza guko aba koroni ico ndabashimira barazi kwiyoza neza iyo bafatiwe muri iki baca bagaragaza kugira ivyo gufuta bimwe bafatiwe ngo berekane kari abantu beza burya Macron barabona yuko ivyo yamaze gukora mu karere muri Afrika kandi ari naho France izeye uburaro n'amaramuko baramaze kubona ko bitanezera abirabure ariko kandi barazi ko abirabure ari abantu boroshe guhenda cyane n'abantu b'imitima myiza s'abantu bazirika inzigo ku mutima barabizi rero ico bazokora no kubanza bagakuraho uwo microbe wabo Macron bagaca hatogwa uwo wundi bashaka uwo wundi nawe agacaza yerekana yuko adafise uruhande kuri Kagame agacaza agomba kwikundisha kuri inde bari aba president bashasha bo mu karere Evariste na ntuzeye na president wa Tanzania Samia Suluhu na ntuzeye na Tshisekedi nibo bazoca baza kwikundisha ko hanyuma rero ariko babandanye bakora iki babandanye imirimo bari barahaye Kagame yo kuturubika karere bace bayisubiza kuri Museveni mu gihe nawe Museveni ndazi muri ico gihe nawe azoba ariko arapanga gushiraho umuhungu we ngo abe president azocerera bitorana byose mu ncamake akarere ka Intambara ntirahera nta na gatoyi Museveni na Kagame bakiriho na ideology baramaze kuzinjiza mu bana babo z'ukuntu unyanyasa abantu kadiya abandi mbona nkubone abo muri kumwe nabo mutari kumwe bose ukajaniranya ni ibintu bigaragara neza rero yuko intambara muri kariya karere ikihari rero kuba bagiye mu Bufaransa ni kuri izo mission zabo z'ivyo bihugu kandi twavuze Burundi ntitwibagire ko bari no muri West Africa ntitwibagire ko bari muri Central Africa aho hose n'ahantu bafise amaramuko kandi amasoko yabo yugawe baba bahomvye bategerezwa ikindi naco uriya mu generale nubwo yagiyeyo na abafaransa n'abantu bameze nka shetani bashobora no kumubwira nawe ati ubwo ntitwozo gushiraho ukarondera uburyo ugangahura president wawe akavaho bamaze no kumucomeka mu iyo ideology bakamubwira ati abaspai dufise mu Rwanda n'aba message bazohora bazi gushikiriza ukuri kuko murazi bagi abazungu bose bimukira bihugu barafise abaspai harimo n'abantu bo numenga bikorera utwabo basanzwe ariko usanga nyene bafise abantu babapererereza
bashaka kuvuga ati communication yacu kuko ntibashobora kuvuganira ku matelefone barazi yuko telefone zumvirizwa abayobozi benshi bo muri Afrika barumviriza amatelefone menshi y'abantu bikeka ko bavugana n'abakoroni cyane ati ntituzovugana kuri telefone message zohora uca muri ambasade iyizanira kanaka asanzwe bagiye gusuma aka message bakagasigaho sinzi ko mwabonye bagiye muri Kongo ukuntu bagomba kucomeka ibintu mu matebe mu mpisho ni nka kurya muzoje mu kuraba documentary z'aba spy ukuntu bahanana amakuru ni nka kurya hama rero uwundi nawe agatuma umuyaya ati genda kwa naka guha ikiro c'umuceri kandi ucuzi kizana muri aka gashashi kumbe ni ikiro c'umuceri gitekeyemwo n'amakuru yandi nuko biba bimeze ariko rero nk'abantu natwe abanyagihugu tutarimo abanyepolitike dukwiye kuguma tuza turakurikirana ibintu nk'ibi utu tujede kugira ngo iyo hagize ikiba ntituze blaming umuntu umwe guko nk'izi ntambara ibigiye gukurikira guhera muri iyi myaka kuva muri 2020 ibintu byose by'ivyago bigiye kuzobera muri kariya karere bigiye kuzobazwa Museveni na Kagame n'abana biwe n'abana babo ibyo bazaba barimwo byose hanyuma ikindi ikibazo genda gifise ku ruhande rw'u Burundi guko abahutu Imana yabaremye ukuntu abahutu batazoja mu ijuru n'abatibutse gusenga guko abahutu Imana yabaremye ukuntu iyo mwashwanye ukamusaba imbabazi ukamubwira ati tubihebe naho wewe kaba kakiziritse ku mutima wewe aba yabihevye kera n'ukuntu mubibona rero uravye ivyo abo batutsi b'u Burundi badukoreye nta kuntu bari gushika mu gihugu bakabaha igihugu Burundi kugeza naho bashobora kuronka ingufu zo kubasenyura muri 2015 mugabo kubera nyene babashikije bakakubitamwo Bibiliya bakayibakomera kabisa ikinjira no mu bwonko no mu misokoro abananiranye naho bakabakubita ubukobwa bwiza bakabubakubita bukabagira ibiyeyengwe nico gituma bashoboye kubasamaza bashobora no gushika ku buryo bwo gukora bijya bakoze ariko ubu nimba ari uko hamaze gupfa benshi bakomakomeye bishwe n'abo bantu mu Burundi baraboneka ko bikanguye gahoro ariko sinobabesha si gahoro ko kuvuga ngo umwasi ntiyobinjirana gusa nuko ubu iyo bavyiketse babikurikirana n'ingoga n'ahandi hoho mu Burundi baracari genda pole kweri guko sinzi uko nabisigura nubwo bavuga ngo inyungu z'abanyagihugu uravye kuyigenza Kagame afise n'ukuntu abategetsi b'u Burundi bamutwara gahoro wogirana umuntu agwaje nakuru ni ibintu bibabaje cyane rero nuko biba bimeze politike ntabwo ari ikintu coroshe ni isesa amaraso gusa ariko ababatera amanyama bose naba abari ino nico gituma mvuga nti abantu mufise abana bamaze gushika mu za kaminuza icarana n'abana mu bumvishe yuko atampinduka Afrika ntizoronka amahoro twebwe turino tutarafata abana bacu bakiri bato ngo binjire muri izi politike zino baharanire kurongora ino kugira ngo abantuzeye abasenateri bari mu migambi yimisha yo mibi yo gukorera Afrika habonekemwe ababateshuza toya aha muri henze dutegereza kuronderamwe abacu natwe binjira ino iyo rero ubona abanyepolitike bahiganwa ngo tuje ngo tugwanire ngo tuje muri Afrika ntiwibagire yuko naho uzoshika yuko aba president udafise ino key players bagufasha kugwanya imigambi ya shetani bariko bapangira ino misi yose bizoza bikugweko bakugerageze wase kukumvira bakugire nka Magufuli canke nka president Nkurunziza uburavuyeho kare ata ibintu vyinshi urarangurira igihugu nuko biba bimeze niko aba bakoroni bakora rero nukuraba kabisa tukikangura abantu barino tukareka kubwira abana bacu ngo ntibaje ku university hari abantu numvise ngo abarundi babujije abana babo kuja ku university ngo ni bakora ubuzi babarihira amazu abandi bababuza ngo abana babo ngo ntibubake ingo ngo nibakore babandanye babarihira amazu ukabura mu retirement w'umurundi uri muri ibi bihugu uwaramaze kumugara udashobora no kura nimba utashobora kuronka intuzeye nimba udashobora kuronka retirement ivyo bavyiza uhungutse nimiburi gakora ko kazi guko amadolari amajana 200 ku kwezi muri Afrika yo gutunga neza gusumba uko ngaha yo bakora agufasha kurihikizu
ivyo bideni mwafashe mutiteguye canke n'ibindi byose ugasanga umwana yaraboshwe. N'ibintu bibabaje cane. Rero mwese mugira umunsi mwiza, mukore komanteri kandi mwese ndabifurije amahoro aho muri. Bye.